ishati bayigoshe ipantaro nziza bayigoroye ugororotse bien utunganye atashoboye bari gutora kuri kosa mushaka navuga ngo ni right standing with God ni kubaho uri uko Imana igororotse kugororotse. Haleluya. Uko Imana igororotse uhamuhagararanye ikakuraba iribona ntibona wewe iyo nyene iribona. Rero biratekereza yuko mu butumwa bwiza ariho kugoroka kw'Imana kunyegeje. Mbega ubutumwa bwiza ni iki? La bonne nouvelle c'est quoi? Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza nyene. Ni inkuru nziza ihumuriza, iremesha. Si ikintu kijyana umutima, si ikintu kizuma ni ikintu gihumuriza ucumvise wumva umutima unezerewe. Wumva uguwe neza, wumva akaruhuko, wumva amahoro, wumva ibyizigiro. Niyo bonne nouvelle, niyo ubutumwa bwiza. Reka dusome ibirazo mwene sigura ubutumwa bwiza. Abaroma igice cya mbere. Abaroma igice cya mbere twaje mu Baroma cyane. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 na 17. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 hamwe na 17. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 na 17 watu yadusomere kandi saba mu Gifaransa bose kumufasha. Havuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa uheshwa no kwizera kuko agwiza ukwizera nkuko byanditswe ngo umugorozi wanje azoheshwa no kwizera. Badusome mu Gifaransa. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Ouais, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, les Juifs premièrement, puis les Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai pas honte de l'évangile. Ubutumwa bwiza la bonne nouvelle ntibuntera isoni kubera hari nashavuga bishika nkabine ngaha ugambaza ngo n'ubushobozi bw'Imana. La bonne nouvelle n'ubushobozi bw'Imana, c'est une puissance. Muri evangile mu nkuru nziza hanyegejwe mu bushobozi. Haleluya. Hanyegejwe mu bushobozi ushaka gukora ibintu bitangaje birengera icyo ushaka kwiyumvira. Nibwo bubasha bw'Imana. Twarabonye neza yuko Yesu Kristo wari ububasha bw'Imana. Niko biri tubwira. Mwari majambo muri bonne nouvelle hanyegejemo Kristo ari ububasha bw'Imana. Ashobora gukora ibitangaza no twumviza mu buzima bwabo izera hose. Icya kabiri baravuga ngo uzanira uwizera wese agakiza. Umuntu wese quiconque croit, umuntu wese yizeye. Ni ububasha bw'Imana nimutera isoni. Ariko buzanira umuntu wese yizera. Ikintu gikomeye cyane ngano uko hari ikintu twita kwizera. La foi. Uwizera wese muzanira agakiza. Agakiza mbega no kuvuga iki? Dukizwa iki kwanza? Abantu benshi bazi ko dukizwa ibyaha. Ibyaha tubikizwa. Ejo narabivuze ko. Ibyaha tubikizwa turabibabarirwa. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais nous sommes sauvés de la condamnation éternelle. Dukizwa urubanza rw'ibihe bidashira. Tugabarirwa ibyaha byacu. Imana yo muri Kristo Yesu yatubabarira ibyaha byacu byose. Ibyibihe bidashira. Kubu na kahise na kazoza. Haleluya. Ndio dufise la vie kuri twebwe. Ubuzima budashira gusigara neza yuko dufise imbabazi zibihe bidashira. Dufise imbabazi zibihe bidashira. Imana yatubabarira ibyaha byacu byose. Ibyo nabyo yatubabariye tutaranavuka. Haleluya. Niyo nkuru nziza rero ko Imana yatwumviriye ko ikatumikira Yesu Kristo kugira ngo adupfira. Nitwamara kumwizera twakira imbabazi. Twakira le pardon des péchés. Ibyaha turabibabarira mu gihe twizeye. Hanyuma tugakizwa urubanza rwe bidashira. Nje twabivuga ngo nuko rero nta rubanza ruri kuba ari muri Kristo Yesu. Haleluya. Inyapata condamnation nta rubanza. Ko condamnation yari kunjako. Condamnation yari kunjako Yesu yari yikoreye ku musaraba. Ariko musashamba ati byose bigiziki? Yagiziki? Yararangiye. Yarabirangije ku musaraba. Haleluya. Arangiza ku bwawe no ku bwanje. Atugira mu kibanza. Amurepresenta wacu ku musaraba. Nitwe twari kubambwa ariko araturepresenta ku musaraba. Yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe. Haleluya. Kugira ngo twebwe tukamara kumwizera twakira agakiza. Twakira no pardon. Twakire ukugoroka kuva ku Mana. Ikindi cyavuga ngo muri bwo kugoroka kw'Imana kurahishuwe. Kuri révéler la justice va ku Mana yarahishuwe.
Isubiye yuko mu butumwa bwiza hanyegejwemo kugoroka kuva ku Mana. Ukugoroka kuva ku Mana kwaramaze guhishurwa kuri revere. Ejo nabivuze ko cyane ko si ikintu tuko turarondera ni ikintu dufise muri twebwe. Kurava ku Mana ikintu dufise ni ikintu tugendana. Si ikintu tuko turarondera no munsi turabugendera muri twebwe. Ejo nadenyegeje muri la bonne nouvelle. Je tuba turavuga ubutumwa bwiza dugiye gukominika kuva ku Mana. Tubagukominika iyo bonne nouvelle kirayivuga abantu bumve ko bagororotse. Abantu bumve ko atari ikintu bariko bararondera ariko ari ikintu basanzwe bafise. Ikindi avuga ngo ubwo kugoroka tukuromesha no kwizera. Tukuromesha paragraphe yavuze mu bwa mbere ku Muyuda no mu Giriki kubera agakiza muri kwa Imana karakaba abanyisirayeli niko bitwereka. Yesu yaje bwa mbere kuvuga abanyisirayeli hama abanyamahanga avuga abagiriki no kuvuga abayetrange abantu atari abanyisirayeli. Muri kwa Imana yose umugambi kuri Israeli muri twebwe abanyamahanga tumeze ngo nk'abashizwemo tutari tuyiteguriye. Nuko ubuntu bw'Imana bwatwiyumviriye Imana tumadikako idushiramwo hama tuyitwa abana b'Imana tutari tubikwiriye mu kwizera. Rero bitwegereza yuko ibyo byose bakora ngaho by'ubutumwa bwiza by'inkuru nziza tubiromeshwa no kwizera. Paragraphe ukwizera ngo biturongesha cyo tubapara ngo umuntu wese yizeye. Bavuze umuntu wese haleluya. Umuntu wese yizera hafi akagera ari mu Burundi ari hanze ari hari hose umuntu wese yizera. Uko kugoroka kw'Imana kwarahishe mu buzima bwiwe ni kwizera. Dusome Abaheburayo igice c'10 umurongo 18 n'Abaheburayo igice c'10 umurongo wa mbere. Abaheburayo igice c'10 umurongo 38 turavuga ngo ariko umugororotsi wanje azoshobora no kwizera naho niyo njorora nazohimara umutima wanje. Mukucira rero umurongo wa mbere avuga ngo ukwizera no kumenya rwose ibyizigirwa udatekeranya ngo bizoba kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Badusomere. Et mon juste vivant par la foi. Mon juste vivant par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ok, mani ngo umugororotsi wanje azoshobora no kwizera. Mani badamu ubuzima bwe bwirabeho azobaho par la foi. Ukwizera niyo uzogutuma abaho akagira ubuzima agatamba akabaho ubuzima ngo niyo njoro nazohimara umutima wiwe. Ubwo rero yuko bavuze ko ari ukwizera bizotuma abaho kugira himara Imana ayinezere. Si ibintu azokora bizotuma anezera Imana. Ntibavuze ngo uzoshobora no kwizera uri gukora ibintu n'ibi. Oya nta rutonde bashizeho. Bavuze ko azoshobora no kwizera kugira ngo Imana ashobore kuyinezera. Rero niyo ava mu kwizera ntibizoshobora kunezera Imana. Ileta impossible. Murongo wa 11 ashaka ngo iki? Tuwa mbere Pitomo 11. Or la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Nous kwemezwa ukaba ferme muri wewe. Udakekeranya. C'est une ferme assurance. Kuba asirukemezwa neza. Haleluya. Kwemezwa neza, kwemezwa. Hari umuntu ikintu akekeranya agigimiza. Hari umuntu ativuga yemezwa neza. Ni kwemezwa neza muri wewe. Conviction. Kuba ukonveka muri wewe ndani muri wewe. Ukwiza kugira ndemezwa neza nakekeranya. Okay, bandanye pastor. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maana kukwizera gufatira utabonesha amaso ukabizana ukabishana muri press. Kurabifata ukwizera kuratora ukabizana muri kubu. Muri kutuka bibano bitubonesha amaso muga bitubera reality. Kubukuri ku buzima bwacu. La foi yabitora aho biri ikabizana. Ibisha muri kahise ko byabaye. Byaramaze kuba kandi ikizwa bizo imbere. Hama tukabamo muri tukabitambukira ngo tutabibona. Mugabo bikaba demonstration ukaba reality ku buzima bwacu. Ukabukuri, ukaba convaincre yabyo. Okay? Okay. Kwizera turafata ibintu utabonesha amaso ukabizana. Kukabidemontra. Bitugeza n'umugotsi wanje azoshobora no kwizera. Umuntu wese agoro yizera Kristo Yesu, umugorotsi uva ku Mana yarabuhawe. Ni ikintu kitaboneshwa amaso mugabo cy'ukuri. Imana kivuze mu ijambo ryayo, c'est une réalité. Par la foi turabyakira, tukabyizera, tukabibana
tukabigenderamo bukaba ubuzima bwacu. Si ukubyumva gusa, sindabyumva gusa, ndabyizeye nkabibamo, ndabibayemo nkabitambukiramo. Igihe cyose ndiko ndasenga cyangwa se ndiko ndiyumvira niyumva ko ndi umugororotsi atari byo nakoze. Ariko problème ikivuka ni iyi ngamo wanyu. Ikibazo n'ikigihano hatari ikibazo mu bantu, kubera abantu bashaka gufata kwizera bakakuvanga n'ibyageze. Bashaka kubaho mu bugororotsi bw'Imana, ubugororotsi bwo ku Mana atari mu bikorwa byabo, ariko bacabanga n'ibikorwa byageze. Bityo kaneza yuko ibikorwa byagezwe bidashobora kuduha ubugororotsi. Turi muri alliance tandukanye, tumisezerano rya kera. Ariko problème dufise nuko dushaka kubaho nk'abantu b'isezerano rya kera kandi imisezerano rishasha. Iyo niyo ngana dufise, aho abantu benshi bashaka kuva muri performance, gushaka gukora mu bikorwa byinshi by'ibyagezwe. Biremekaneza yuko atari ibikorwa by'ibyagezwe bidukiza, sibyo biduha no kugororoka. Ariko turabona yuko kwizera n'ibyagezwe si ibintu bivangana, si ibintu bivanga. Reka turabona Bibiliya ibivuga, turabona ngo tunavuga igikorwa cy'ibyagezwe rero dodoramo, kuko ni cyo kibazo abantu benshi bafise mu ishingiro rya Kristo. Bafise ikibazo abantu benshi baba mu nguvu, bashaka gukora, bashaka kunigana, bashaka kuba mu nguvu zabo, kandi Imana yaduhaye inguvu muri Kristo Yesu. Kadusome Abaroma 3:19-20. Abaroma 3:19-20. Hamwe n'Abaroma 7:7. Abaroma 7:7. Abagalatia 2:16. Abagalatia 2:16 kubandika kugira ngo ducungure umwanya. Abaroma 3:19-20. Abaroma 7:7 n'Abagalatia 2:16. Reka dusome Romains 3:19-20. Habango ariko turazi yuko ibyagezwe bivuga byose, bavuze ko byose bibwira abaganzwa nabyo, kugira ngo amakose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Urumva yuko iwacu ibyagezwe ibyo bivuga bibyagazwa n'ibyagezwe. Twebwe tuganzwa n'ibyagezwe, tuganzwa n'ubuntu bw'Imana, kuko Bibiliya tugaragaza muri Yohana 1:16-17 ngo ibyagezwe byazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Haleluya. Moise yazanye ibyagezwe, yazanye alliance agaze ku mategeko, ariko Yesu Kristo yazanye ubuntu, yazanye faveur immérité, yazana n'ukuri, avuga ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushobora kwata n'amajambo, ni majambo, niwe kuri, niwe na buntu. Yesu niwe buntu kandi niwe kuri. Rero muri Nouveau Testament ntiduhagaze mu bukene mu by'amategeko, ntiturongorwa n'ibyagezwe, kuko Bibiliya tugaragaza yuko Kristo Yesu ariwe ibyagezwe biherera. Rero la fin de la loi, Abaroma 10:4. Abaroma 10:4 hazaho ko Yesu ariwe ibyagezwe biherera. Ashitse ibyagezwe bica bihagarara, ko ibyagezwe byazwe na Moise gushika kuri Yohana Umubatizi hari mu gihe cy'ibyagezwe. Igihe Yesu yari akora ministeri yiwe, yari mu byagezwe, yabakorera mu byagezwe, ariko amaze gupfa akazuka, abazanye ibintu bishasha, abazanye ubuntu, abazanye ukuri, abazanye alliance nshasha, aho ibyagezwe turongorwa nabyo atari turongora. Urugamba rw'ibi uko imbere yayo atamuntu asinanishirizwa n'ibikorwa ibwijwe n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Haleluya. Tubanze kubitubwira ngo ibya mbere y'Imana umuntu aba justifié par la loi, nta muntu ashobora kuba umugororotsi. Ibiriyo tuvuga ngo gutsinanishirizwa muri majambo kuba akite imbere y'Imana, ko abahatana urubanza ufise imbere y'Imana atakondanasiyo iri ku buzima bwawe. Nta muntu ashobora kuba umugororotsi imbere y'Imana ngo agororoke kubera ibikorwa by'ibyagezwe, kubera ibyagezwe kuba cyabyo nibyo bitwigisha icyaha. Ibyagezwe byamaze bitwigisha icyaha, kugira ngo ntukore uku, ntugire iki, wagira urangurashwa n'ibi, wagira iki, uragira ibi, uraronka ibi. Muri majambo byagezwe kugira ngo raba kiriya ni icyaha, wagikora hari igihano, muganga ntiguhe ububasha bwo gukora icyo kintu. Mu cyagezwe nta bubasha muri bwo bwo kureka icyaha, kuko bituga neza ngo ububasha bw'icyaha buri mu cyagezwe. Muri Antoine 15:56 ariko no wa 5:5-6 ububasha la puissance du péché iri mu byagezwe. Njye umuntu ashaka kuba mu byaha mukubita ibyagezwe, mupome ibyagezwe muri igitoki ibyagezwe uraba araba mu byaha yukanga sana, ariko mukubita umuntu bw'Imana nawe nagoroka nezerewe, acaho yibere neza nk'akabebe nk'akayoyi, aguwe neza mu mutima, atabwoba, atabaganya, atakunda naso, atarubanza,
atabaho yikipabiliza, atabaho yicira urubanza na Satani atamucira urubanza, kuko kenshi abantu bagenda bicira imanza, abantu bagenda bikipabiliza ubwabo bonyine. Benshi kipabiliza ni ikintu cisha abantu benshi kubera baba muri performance, kwicira urubanza. Umuntu akaba yicira urubanza muri we, amaze amagiriza agomba kutagororotse neza, ko adatunganye neza, ko atabereye, ko Imana itamwemera, ko adasenga bikwiye, ko adasoma ijambo bikwiye, ko ataja kuri eglise bikwiye, ko ataja muri serire bikwiye, ko atavuga ubutumwa bikwiye, ko adafasha abagowe bikwiye, ko adakora ibi n'ibi bikwiye. Umuntu akaba afise mu mutwe amajwi amwagiriza. Ntuvuga neza nk'abakizwa wewe, werawe wewe. Umuntu uri gusenga ni kwicira imanza. Urabona amazi turabanyabyaha Mana, jewe simbere Mana, reka Mana naragowe, narapfuye Mana, narapfutanye Mana, nawusabye mbere Mana, yewe Mana nukuriwe Mana. Umuntu akaba abuza bwo kurira imbere y'Imana gushima Imana. Capability ni ikintu cy'abantu benshi. Abakizwa benshi babaye muri capability, mu kwicira imanza. Ariko muri tugira ngo harubanza muri kumwari muri Kristo Yesu. Uvuga mu cyamere. Amen. Nyapado condamnation. Condamnation yacu Yesu arayikore ku musaraba. Urubanza rwacu igihano kituronkesha amahoro cyaguye kuri we. Igihano kituronkesha amahoro cyaguye kuri Yesu, cyaguye kuri Kristo. Yagiye mu kibanza canje na wewe. Nta rubanza ibyagezwe rero bituma menya kugororoka Imana. Ibyagezwe ahubwo bibyatirawe ibyanye biri. Nta capacity, nta puissance iri mu byagezwe. Ibyagezwe biri nta power ifise. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bene data, umutima biraryoshe cyane, biraryoshe rwose. Mwihutire kwinjira mu kanwa k'Imana, unagire ukererwa kwinjiramo, ngo mwinjire hakiri kare, mwihutire, forcez-vous, niko biriya Igifaransa ivuga. Nimugire effort kwinjira muri hope, nibavuga ngo mugire effort kwinjira gukora ibikorwa, bavuga ngo mugire effort, mwakiyongabire y'ubuntu bw'Imana kugoroka kwayo, hano mwinjire mu kanwa kayo, mwinjire mu isabato, uba muri hope, ube mu mutima uruhutse. Gukizwa mbega dusumbye abapagani, twasumbye abari umunezero. Nicyo twasumba abantu bahanze bataramenya Imana. Aho ubaho utekanye, aho muri wewe atakunyiganyiza, uba muri dimansiyo guhagarara hejuru y'ibintu, ari ibintu bigaragara ku mutwe. Kora wahawe ubuzima butangaje bwa Kristo Yesu, wahawe kuva ku Mana. Rero tuwe ibyagezwe aho niho kugororoka. Ushobora kuba waragerageje, umuntu aciye batsinira ibyagezwe tubite. Yesu yaraganze ku musaraba, yaraganze ku musaraba mu mubiri wiwe kugira ngo twamwizere dushobore kubishitsa. Tubishitsa mu nguvu zacu, tubishitsa mu nkomezi zacu muhera muri twebwe. Amen. Rero no munsi ntitwamubura kugendera mu byagezwe hamo yize n'abantu bamo yize, twamubura kugendera mu buntu bw'Imana. Ibirisha ntabwo mukore cyane kizobaganza kandi mutaganzwa n'ibyagezwe, ako muganzwa n'ubuntu. Rero biswe ko umuntu ari mu byagezwe ashobora kuganzwa n'ibyaha, ariko n'ubuntu nta byagezwe nta byari kuganza. Aha ni ikibazo cyo kivuka kandi ndabireka ibyagezwe bireke, si iby'iwawe, iby'iwawe n'ibya Yesu Kristo. Yesu ni ubuzima bwawe, ni ubuzima wakira Kristo, waramwakiriye ukigendera muri Kristo, niko bishivuga. Tambukira muri Kristo, kuba muri capability, bizagufasha kuba ubuzima bwiza mu kazi ukora, ubuzima bwa misi yose, aho utaba ugenda ufise ubwoba, utagafise ubwoba bw'ibihe bidashira. Kuko abantu benshi bafite ubwoba bwo kuja mu ijuru, ariko je narababwiye yuko ijuru ntituko turaja mu ijuru, twebwe turi mu ijuru. Ntituko turaja mu ijuru, turi mu ijuru deje. Bibiri tugaragaza yuko turi mu ijuru twebwe. Imana twemba inconditionnel. Haleluya. Imana twemba atakakoze, twemba ko turi muri Kristo Yesu. Itwemba ko twakoze, itwemba ko turi muri Kristo Yesu, itwemba ko twakoze. Haleluya. Rero hari abantu benshi babaye kujya muhungu yari mu mirimo kwa Pawulo, batabaye banezerewe iby'Imana yabahaye muri Kristo Yesu, bashaka gukora kugira bemerwe, bashaka muri capability. Je nizera yuko abantu benshi bakuma bava mu by'Imana bagasubira inyuma kubera capability, kubera gushika imanza. Muragangana imbere y'iyama bw'Imana ko umunyabyaha, n'isi yose kavuga ko umunyabyaha. Imana yamuhaye akaranga gashasha ko umugororotsi, wamubwiye ko umunyabyaha, nigera yuko Imana imwemera inconditionnel. Nico gituma abantu benshi basubira inyuma. Niyo asubira inyuma, abantu bamufashije batashobora kumucira urubanza, bakamucira urubanza asanga umuntu wamwafonsa cyane, aho twobegereye mu rukundo no mu mbabazi no mu buntu bw'Imana. Rero Imana ishaka yuko kino gihe turiko turajana
duhaguruka tukabaho mu buntu bwayo, tukabaho twemewe tudashaka urubanza mu mutima wacu. Ikindi ashaka kuvuga ko nuko umuntu wese yizeye Yesu Kristo afise ubugorozi uva ku Mana. Toswe imirongo myinshi mu kanya gatoya kugira ngo bibe ibintu biri mu mutima wacu, twemerwa mu mutima wacu. Abaroma 3 umurongo wa 22-26 imirongo tugomba kuvuga cyane. Abaroma 3:21-26 hamwe no muri Ibyakozwe n'Intumwa 13 Ibyakozwe n'Intumwa 13 38-39 Ibyakozwe n'Intumwa 13 Okay, Abaroma 3 ngo 21 ariko none ibyagezwe bitariho ugoroka kuva ku Mana kurahishura gushinga ntahe n'ibyagezwe n'ibyavugishwe n'Imana. Ibyagezwe bitahari ugoroka kuva ku Mana kurahishura rihebere. Ibyagezwe nyene nibyo bishinga ntahe y'ugoroka kuva ku Mana usanzwe kuhari. Ngo n'ugoroka kuva ku Mana kuzana no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose bavuze ngo abizeye bose uwizeye wese abizeye bose baguhabwe ko datandukaniro bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana basineshizwa n'umuntu bwayo ibahereye ubusa kuba gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Urasoma mu Gifaransa umurongo elle manifeste pour une croix sur mugaragaro à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Byagezwe n'abavugishwa n'abashinga ntahe ugoroka ku Mana. Justice de Dieu par la foi. Par la foi. Tu y as